Ibara ryasubiye kugwa. Ibara riraguye ngaho muri mw'ibohero rya Gitega. Bunyoni amagara yiwe aramukitse. Bunyoni yafashwe n'uburwayi giturumbuka nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Ubwo burwayi bwafashe General Alain Guillaume Bunyoni ngo buragereranwa n'ubwafashe nka kurya umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yaheruka gufatwa. Abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni mu minsi iheze ishika kuri 2 bari bariko baratabaza bavuga ko amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni yoba amukitse kandi ari ku musego, batabaza ko umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye n'abacungera ibohero rya Gitega ko boreka abaganga bashoboye batari abo mu ibohero, kuko abasanzwe mu ibohero rya Gitega bo biboneka ko vyayoberanye vyabananiye kumuvura. Barasaba ko rero abaganga basanzwe aribo bajanwa ngaho mu ibohero niba batifuza ko General Alain Guillaume Bunyoni yorengana ibohero akajanwa kuvurirwa hanze nk'uko abaryango ba Bunyoni bariko barabisaba. Amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye kuhasinzikarira canke hoba hari umugambi wo kwica no guhitana General Alain Guillaume Bunyoni bamwiciye mu ibohero bikozwe n'ubutegetsi bwa Gitega, cane cane akagwi k'abajenerali gashigikiye akagwi k'abajenerali hamwe n'akanama k'inararibonye bashigikiye umukuru w'igihugu uriho muri kino gihe General Major Evaristo Ndayishimiye. Ese niki coba kinyegeje inyuma y'ubwo burwayi budasanzwe bwafashe General Alain Guillaume Bunyoni? Ivyo turaza kubibabwira muri iyi nkuru, icoba kiriko kirakogwa imvo Bunyoni yoba atari karajanwa kwa muganga nk'uko abandi bafatwa giturumbuka bakirukankanwa, abandi bakarekurirwa abaganga babo bakabasanga mu ibohero bakabakurikirana amagara yabo. Nayo kandi turaza kubabwira inkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero urupfu giturumbuka rwaraye rubaye ku mujene w'imyaka 22. Ivyo vyabereye muri komine Bugendana, aho rero uyu yishwe kw'iri genekerezo rya 26 ni ku munsi w'ejo waheze, aho rero bivugwa ko kandi abantu 5 baciye bafatwa barahagarikwa ngaho muri iyo komine Bugendana, ni mu ntara ya Gitega, aho rero ni hagati mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo tukaza kubabwira wishwe yarazwi ku mazina ya Ndiyonkuru Keve akwije imyaka 22. Nibice vyoba vyarabaye kugira ngo uyu yicwe, abo bafashwe bashika kuri 5 boba ari bande, yoba yazize iki? Ido nido ry'aya makuru hamwe n'ayandi twaciye tubategurira ni mukanya isase, ntuze utangwe sangwe kaze. Nkuko nari mpejeje kubibabwira rero, reka aya makuru yacu tuyatangurire kuri iyi ngingo ikomeye cane y'uburwayi bwafashwe Alain Guillaume Bunyoni, akaba aremvye ari ku musego aho ari mu ibohero rya Gitega. Abantu batandukanye cane cane abashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni harimo General Gabriel Nizigama batazira Tibia, akaba yarungitse urwandiko yandikira bwari ubutumwa bugufi murantunga yaciye arungika ku telefone, aho yaburungikiye umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye amusaba ko yokwita ku magara ya General Alain Guillaume Bunyoni, ngo muri ubwo butumwa yanditsemo ko narijya naho yamwagiriza ivyaha ariko ko amupfunze amuwoshe, yo kwita ku magara yiwe nk'umuntu babanye ku rugamba, nk'umuntu bagwananye, umuntu bakoranye, umuntu amubereye umushikiranganji wiwe, ko atokabaye amufata nk'uko ariko aramufata. Amubwira ko amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni sinzikaye kandi ko akenewe kwitabwako.
Abaryango ba Alain Guillaume Bunyoni, umutambukanyi wiwe, umwigeme wiwe canke umukobwa wiwe Darlene Bunyoni yaraciye nawe mu minsi iheze aja ahabona aravuga ko umuvyeyi wiwe amagara yiwe atifashe neza, ko ariko arahohoterwa, ariko arasinzikarizwa ubuzima, kandi ko arondera ukungene aja kwivuza, ariko ngo bidashoboka, adaca avyemererwa canke ngo abirekurirwe n'abacunga ibohero rya Gitega. Bakaba barasavye rero ko umukuru w'igihugu niwe yatanze itegeko ko Alain Guillaume Bunyoni bamuboha muri burya buryo, ko agomba yokabafashije kugira ngo abatabare, abakize ibiriko biragenda bibabaho ngaho muri iryo bohero no mu muryango wa Generale Alain Guillaume Bunyoni. Bamubwira ko rero kuri kino gihe ibintu bibandanya gukomera cane, batarekurirwa kuja kumuraba, ngo ko kandi bakavuga ko ubwo baheruka kuja kumuraba basize vyifashe nabi cane. Mu makuru ngo baronka avuye ngaho mw'ibohero rya Gitega, aremeza neza neza ko Alain Guillaume Bunyoni yafashwe n'umutima, ko guhema bitariko birabandanya atera umutima neza, ngo yafashwe nk'uko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaciye afatwa. Ni navyo vyafashe umuhisi Petero Nkurunziza, baca bavuga ko ari umutima, crise cardiaque nk'uko baciye babitangaza. Ivyo rero bakabona ko umuvyeyi wabo nawe ashobora kwicwa, na cane cane ko abo bose umuhisi Petero Nkurunziza vyavuzwe ko yishwe ahawe ishano agapfa, atari umutima wamwishe. Colonel Reveriyano Ndikuriyo ubwo yaheruka kuremba akajanwa i Nairobi gushika ashikanwe i Dubai, akaba ariho baciye bamworohereza, nawe yavuze ko ari ishano yari yahawe. Nabo rero bakaba babona ko umuvyeyi wabo atakindi yoba bagira bamwice, hama bace batangaza ibindi bitandukanye n'ibiriko biragenda bibeshwa n'ubutegetsi, bavuga ko ari ubugwayi busanzwe buba bwofashe uyoba yapfuye. Ibintu rero biraboneka ko bibandanya gukomera nk'uko amakuru abandanya adushikira, amakuru agenda yibonekeza ashika ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bakaba bariko baratabaza niki coba cinyegeje inyuma. Ese ubutegetsi bwa Gitega boba bagiye kwica Generale Alain Guillaume Bunyoni? Boba bipfuza kumukura mu nzira? Nivyo navyo birashoboka ko ubutegetsi bwoba bwipfuza kumukura mu nzira, kuko baba bateganya ko hashobora kugira abashobora gutorokesha Generale Alain Guillaume Bunyoni uko iminsi igenda ihera, bakamuvana mw'ibohero nk'uko Rajab Hussein yapfunzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bihera Rajab Hussein bivanye n'uko yakundwa, yari afise abagenzi, ababanyi, abagenzi cane cane babanye bari ku rugamba bo muri CNDD FDD, batashima ivyo Nkurunziza yari yakoreye Rajab Hussein. Hari n'abandi rero Ndayishimiye nawe abona ko badashima ivyo Ndayishimiye yakoreye Generale Alain Guillaume Bunyoni, akabona ko umwanya ku mwanya uko abandanya aguma mw'ibohero bashobora kumutorokesha, bashobora kumufasha akava muri iryo bohero rya Gitega. Kandi babona ko Bunyoni yoshika habona, yoshika hanze, arafise abagenzi benshi, arafise abasoda benshi bamwubaha, ashobora kwifashisha bagakora ikiroberi gikomeye cane gishobora no gutembagaza no guhirika ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye nk'uko amakuru agenda bivuga. Bikaboneka ko rero ico bipfuza ari ukumwica, ari ukumugandagura, bakamukuraho hakiri kare, atari yaronka akaryo kukungene yokisunganya canke kungene bomukura mw'ibohero. Ivyo vyose birikekwa ko ubutegetsi bwa Gitega bashobora kumwica
camira bagatangaza ko yishwe n'umutima nk'uko vyagenze kw'itangazo ryashikirijwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bavuga ko umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yari atwaye muri ico gihe yari yishwe n'umutima, yari yapfuye azize crise cardiaque nk'uko baciye babitangaza. Ivyo rero bikaba biboneka ko vyahejeje kuba ikinyoma, ibihuha ubutegetsi butangaza canke bwifashisha mu gutangaza impfu zimwe zimwe z'abakomeye, akaba ari vyo bifashisha. Na Colonel Reveriyano Ndikuriyo mu minsi iheze yaragiye gupfa, kandi vyari vyatanguye kuvugwa ko rero uko yafashwe, uko yari agwaye vyari mu buryo bumwe n'uko umuhisi Petero Nkurunziza yagwaye mu bitaro vya Kira Hospital Karusi natwe turashoboye nk'uko baciye babivuga. Rero ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba benshi bariko baratabariza Generale Alain Guillaume Bunyoni, bamutabariza kuri ubu butegetsi nawe yabayemwo, ariko bamwe bati naho bamutabariza nawe yarishe benshi, yaragandaguye benshi, arafise abahasi benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi b'imiryango yagiye ahemukira, akabicira ababo, abana, abavyeyi, papa, abagore, abigeme, abo bose amaraso yabo amwamwe ari ku mutwe wa Generale Alain Guillaume Bunyoni afatanyije na Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika, kuko bari abakozi bakorera umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko amakuru yagiye agenda araja ahabona, amakuru yagiye aragenda aravyerekana canke arabigaragaza. Bamwe mu bagiye batoroka, mu bagiye bakoreshwa n'abo bategetsi aribo batanze itegeko ryo kujya kwica ababaga bagiye kwica, baciye batanga intahe yo kumugina. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa kwa Generale Alain Guillaume Bunyoni rero mu ntara ya Gitega, ubwicanyi bwasubiye kuba ndanse muri komine Bugendana. Uyu ni Kevin niyo nkuru, uyu ari umujene akiri muto, yarakwije imyaka 22. Ikiziga ciwe caratowe mu mirima, aho rero catowe n'abantu. Kuri kino gihe bikaba bivugwa ko abantu bashika 5 nibo igipolisi caciye gihagarika. Kuri kino gihe bariko barakora amatohoza kugira ngo hamenyekane uyu Kevin Nkurunziza yishwe nande, yishwe gute, kuki ikiziga cagiye gutabwa iyo nyene, abo bagitoye basanze ico kiziga kimeze gite. Ivyo vyose nibiriko biragenda bivugwa. Ubwicanyi ngaha mu gihugu c'u Burundi biboneka ko bwarabaye ndanse, kandi ngo busasigwa indava n'ubutegetsi buriho, ukudahana, kudatanga ibihano bikwiye, ukwica abadakwiye gupfa, ahubwo abakwiye guhabwa ibihano vyo kwicwa akaba aribo babandanya bagirwa abere, bambikwa izera. Abo bategetsi, abakora mu iperereza nibo bagandagura abantu. Akarorero ni Gerard, uyu yarishe biboneka, n'uwo yishe aboneka, n'icabona vyabona vyose biboneka, yarapfunzwe igihe gitoyi. Gerard Ndayisenga muramuzi, uyu akora mu iperereza, yarahavuye arekugwa inyuma y'amabi yari yakoze yiciye umuntu mu iperereza, ariko yarahavuye yambikwa izera, ubu ariko aridegemvya. None uyu yishwe vyarabaye nk'akamizwe n'ingoma, atano kubikurikirana. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ubwe yarivugiye ko Gerard Ndayisenga yasubiye kuja kwica mw'ibohero mu gasho ahari hapfungiwe umuntu, asubira yaraja kumwica, kandi biboneka ko atabimenyetso vyari bihari vyagomba gutuma uyu mugabo yicwa, ariko ngo Ndayisenga yarasubiyeyo aja kumwica, kandi akazi kiwe karangiye kaheze, atakintu yarakijejwe ngaho kuri iyo komisariya yiciyemwo uyo mugabo.
Ivyo vyose rero biraboneka ko kudahana ngaha mu gihugu c'u Burundi arivyo bisasiye indava ubwicanyi bwabaye ndase kandi bwinshi bukorwa n'inzego zijejwe umutekano. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.